nabonye namwe mwizewe n'umukuru w'igihugu. Félicitations rero. Murakoze cyane. Sonareke ntabwo ari ikintu gisanzwe. Mbonereho no gushimira nyine cyo amakuru y'igihugu cacu yatugiriye icyizere. Yego. Kandi tumubwira yuko atazokwicuza atazohemuka kuko yadutumye. Reka nanje ndamukeze cyane jamais la confiance dans son excellence le président de la République. Ko yakantu kabine nabonye harahona naciye naho mbona abandi bavuga ati burya yitavye Imana Apôtre. Bona afu. Yego. Uyuma nje ndaheza ngire commentaire mu nyuma. Yego. Ndabemeze yuko nibarehe guhakana ikibi cabaye. Ukuri kwarabonetse. Ariko nibemere ikibi cabaye kivugwe. Nimbara bagikoze bagisabira imbabazi. Kuko uravye president yishimiye na leta yiwe bavuga ati twebwe dukeneye yuko tuvugana ukuri tugiriranira imbabazi duhamba kahise tubandanye. Yego. Ubutegetsi bwari buriho mu 1972 bwishe abantu bo mu bwoko bw'abahutu baciye ubwenge bari bafise bari bize amashuri n'abandi bari bifise kandi bikaboneka ko byari mu nteguro kuko barabarondera ku mpapuro barabarondera baba bazi no kuvuga yuko byari biteguwe yambuca hari ikintu nsubizamwo none umuryozo uno munsi haguma avuga ngo nta ryabaye ibihumbi amajana byapfuye byishwe n'isanga yitwa ngo iki bishwe na virisi yitwa ngo iki iyo ngwara ari yateye irondera abahutu gusa niyi nabone bari ku rutonde ibyo bintu sivyo kuko kubandanya abantu bavuga ngo nta byabaye no kongera igikomere mu kindi si byiza rero ko abantu bamenya ibyabaye byarabaye umugabo ntiwongere guca wongeza umubabaro kuko sindi umuntu yavuze ati je sinbabajwe n'uwanyiciye ati mbabajwe n'uwamurimye ku musibiro. Ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast, nizere ko mumeze neza cyane. Ibintu bitatu bishobora gutuma unezerwa: kugira amafaranga, kugira umuryango no kugira amagara meza, ariko ibyo byose ukabyubaka uri mu gihugu cawe, uri mu gihugu. Ni nabyo mpamvu tuvuga ngo kugira igihugu nicyo cyambere, burya kica kiza kikayobora ibyo byose, niyo directeur cyangwa se nicyo gitanga umurongo w'ibyo bintu byose navuze hejuru. Tunezerezwa rero no kuba turi kumwe namwe nk'umuryango wagutse, mwebwe mudukurikirana muri ahatandukanye mu mpande zine z'isi. Ariko nongere ndabahe ikaze muri kino kiganiro cuno munsi, aho nubundi tuba turi kumwe n'umutumire wacu, mu expert wacu cyangwa se uwudufasha gutahura ibi nabiriya mugabo tukabitahura muri bwa buryo budakomeretsa, muri bwa buryo bwo kubaka societe tubayemwo ndetse na societe zo hirya no hino ku isi. Ni Apôtre Isidore MBAYAHAGA, ndamuhaye ikaze muri Utamu Podcast. Kandi Apôtre amahoro cyane. Yego n'amahoro, ndashimira Imana. Umeze neza? Tumeze neza. Nkishika aho hirya numvise amakuru asamira, ndavuga ati ngiye mu rugo, tingiye mu kibanza ciza. Bavuga amakuru narifise rero yavuga yuko ati mu expert wacu ati ikihugu camwizeye. Nanje reka mvuge ngo félicitations Apôtre kuba mwizewe. Ntabwo ari bya bose, muri batanu nabonye namwe mwizewe n'umukuru w'igihugu. Félicitations rero. Murakoze cyane. Sonareke ntabwo ari ikintu gisanzwe. Mbonereho no gushimira nyine cyo amakuru y'igihugu cacu yatugiriye icyizere. Yego. Kandi tumubwira yuko atazokwicuza atazohemuka kuko yadutumye. Reka nanje ndamukeze cyane. Jamais la confiance dans son excellence le président de la République. Kameme. Nta mpamvu nimwe yo guheyo kumumaramaza. Nta nyungu ziriho zisumba igihugu. Nta nyungu ziriho zisumba igihugu. Ringege muziba mujejwe ibyo bikorwa, ariko antuka uri mu bandi. Ariko mwabo bandi urumva ni mu miliyoni 10 zingaheza abarundi zizewe nabyumva. Nicizere mu mwagiriwe n'umukuru w'igihugu. Ntabwo ari bose bagirirwe icizere. Harimo ubuntu bw'Imana. Reka nanje no mvuga nti His Excellency yakoze guhitamwo uko gushira wewe mu bandi muri batanu ba mbere. Urakoze. Reka turindire ibikorwa byanyu ko bizogenda neza, kandi nibaza ko Imana izobaje imbere bizogenda neza. Hamwe no gusenga byose Imana yabigorora. Ejo muri twavuze izina rya Bavumiragiye. Yego.
bamwe baba bavuma abandi nabo bariko barabona umurongo ibintu birimwo bagahezaga Imana igahezagira. Murundi yisaba umwana ncamugwango camugwango ibyo mundi Imana ntabwo ikora nk'abantu. Hoyo no kuvuga ntivuga nk'abantu n'ivyumviro byayo ntiyumvira nk'abantu. Oya sikwimetse kandi ayishima ko mu byikora byose itagisha inama abantu ikora nk'Imana nikomeze yitwa Imana rero. Amen. Wabarire cishemwo gatoya akantu kabinene nabonye haraho naciye naho mbona abandi bavuga ati burya yitavye Imana Apôtre bonafuye uyu munsi nyene hari bari bakubitse nayibonye mabi na amakuru mabi nayibonye kuri YouTube sinzi ngene yitwa iyo channel ndayibona n'ababirunge kandi n'ababinonki ariko biya nibisanzwe biya n'ibintu bisanzwe ni byifuzo by'abantu ariko mu bisanzwe kujya twavuze abantu sibo Mana yego abantu sibo Mana reka tubihangane ndiho nta musonga meze neza cyane reka nihanganisha abantu bafite iyo byiyumviro uko bibaza uko Imana baca icobo Imana igaca kanzu nibinyingishe ku mutima kuko bararusha uko bifuriza ikibi umuntu niko Imana imwifuriza iciza ibandanya kumucira inzira. Aya kabisa ndiho uriho rero niyiziye muri za episode zacu z'ibiganiro bitandukanye tugenda tuganira hanyuma mugenzwa n'amahoro nta kibi kirimwo ariko nari nifuje no kuguha ubutumwa bw'abantu batandukanye. Hari abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sishima kugaruka ku mazina yabo bavuze bati Apôtre uri intumwa y'Imana mu Barundi nabumva ururimi rw'ikirundi Imana bampezagire ukomerezaho ukomeze ubaha ibyo biganiro. Hanyuma hari n'abandi bavuze bati ntibihagije ibyo byonyene ahubwo dushaka kumushigikira. Hari navuze ati mu kwezi kw'icenda hari umuntu ari mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene aho bita Texas yarambwiye ati yiteguye kuza kubana nange mu kwezi kw'icenda umwaka w'ishuri uzotangura yaje kugira ngo uko biri kose ngo mu isengero harasengera abana arashaka gushigikira abana bo mu isengero ngo basanzwe muyoboye. Amen. Izina giwe naho no rivuga yitwa Ernest mu Burundi. Imana imuhumugisha cyane yagize ivyumviro byiza. Abo rero n'abandi ro bari hirya no hino hari umuntu ari mu gihugu kiraho yitwa Arno nawe yambwiye ati Apôtre komereza aho turagushigikiye. Nawe ntabwo ari mu Burundi ntabwo ari muri ngaha hirya muri Kongo oya izina ni Arno ngo yambwiye ati yifuza kuzokuvugisha mugabo anezerejwe n'ibikorwa byawe mu buryo burenze. Hari quelque part ozamvira ubwo nizere ko intasho zabo zirashitse. Imana ibahumugisha mwishi. Amen. Yemerera rero twanzike cyangwa ize dutangurane n'ibinzanye nanje no munsi. Ibinzanye no munsi mu miseze twavuze ku bintu byerekeranye na genocide y'abanyamurenge. Tuvuga ku byerekeranye na genocide yabaye mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 ikoregwa ubwoko bw'abatutsi naho yahitanye inzirakarengane z'abahutu iyo genocide. Ariko mu gihugu cy'u Burundi naho hagiye havugwa genocide yakorewe abatutsi, genocide yakorewe abahutu. Uyu munsi turashimikira kuri genocide yakorewe abahutu itemezwa naba ndetse itaremezwa 100% naho bamwe bayemera abandi bakayihakana. Munyemerere mpere mu myaka rero yakahise naho kumbura ngo batari bwavuke ariko amateka afise icavuga cyangwa se histoire ifise ikivuga. Mu 1972 igihugu cyatwagwa na Kapiteni Michel Micombero niba ntihenze havuzwe ihonyabwoko ry'abahutu. Abari baciye ubwenge gusumba abandi kuko abantu burya dufise ubwenge mugabo ari cyo bita coefficient intellectuel ishobora kuvuga ngo uyu muntu afise ubwenge kuri no rugero. Abari baciye ubwenge gusumba abandi abiga mu makaminuza abiga mu mashuri atandukanye cyangwa se abigisha bo mu bwoko bw'abahutu ko barapfuye karahava. Iriho nyabwoko rero benshi ntibagemera ariko abandi baragemera, bamwe ntibagemera abandi baragemera. Apôtre turahera kuri reka mvuge ngo turagenda chronologiquement uko ryagiye rivugwa mu 1988 hari byavuzwe intambara ya Ntega na Marangara indege
ngo yagiye muri komine Ntega na Marangara ngihitana abantu intambara yitirwa nayo makomine. Yego. Ntega ni mu Kirundo, Marangara ni muri Ngozi. 93 habaye ibintu nk'ibyo byo byose ngo byagiye bihitana abantu mu bwoko bw'abahutu. Aho 93 ni crise yabaye nyuma y'urupfu rwa son excellence le président Ndadaye. Melchior Ndadaye. Mu 1995 urupfu rw'ababereye muri kaminuza y'u Burundi hapfuye abantu benshi, aho bivuga ko abari mu bwoko bw'abahutu bapfuye baratikira gose. 2015 naho habaye ibintu nk'ibyo nyene, abantu barapfuye, nabyo turaza kubirabira hamwe. Munyemere duhere 72 iyi genocide ya 72 kuri Capitaine Michel Micombero. Apôtre ayivuga kwiki umuntu kumbure yasomye ibitabo, kuko navuze ko amateka afise icyo avuga, yanumvirije abantu, yanabanye na bamwe bari bahari mw'ico gihe. Ubwa mbere hoho nibaza yuko ico nari maze kukivuga ko incuro irenga imwe. Yego. Mvuga yuko mu vy'ukuri uravye ivyabaye 72 nkuko bamwe baciye baduza urwamo. Yego. Bakanabintukira ngo navuze ibintu ntatereza kuvuga. Ariko je nibaza yuko ivyabaye ababibonye barabivuga ingene vyagenze. Yego. Hanyuma kandi ugasanga umuntu ashobora gukuramo ukuri kw'ivyabaye muri ico gihe. Yego. Rero muri ico gihe ugiye kumviriza neza, bamwe bakubwira yuko bitabaye, ko itokwitwa nyabwoko. Yego. Mugabo ukaraba ibihumbi amajana vy'abahutu bapfuye n'uburyo bapfuyemo naho baguye n'ivyakurikiye muri ico gihe, ukiyumvira uti none aba bantu bose bapfuye bazize ikintu citwa ngo iki? Ni ingwara yateye ihitana abahutu bonyene? Ni mugiga yaje barondera, sivyo? Mugabo jewe ko ngwa mvuga kandi niko mvyuka mvuga, murongo nakabwiye kubiraba habaye ubwicanyi bw'ihonyabwoko ry'abahutu kandi ryateguwe. Yego, riri planifié. Mugabo mu kuritangura abarikoze barondera imbarutso kurya ubona bariko barakora iry'abanyamurenge, mugabo baca barondera ubugomba kuryitirirwa canke impamvu bavuga yuko ryobaho. Baca bavuga yuko hariho abantu bateye ngo mu Rumonge ngo barabahutu. Yego. None umuhutu ateye mu Rumonge ko ata muntu batubwira yishe canke yogomba kwica umuntu, umuhutu w'imarangara, umuhutu w'ibwambarangwe, umuhutu wo mu Gisuru, wewe abizize gute? Aciye apfa gute? Yishwe kubera iki? Ugiye kubiraba neza, uno munsi kuva uwo munsi narabonye abantu banduga ko bavuga ibintu byinshi, mugabo ugiye kuraba si je ndabizi jenyine, n'abandi barabibonye kandi baravyemeje. Nahavuye ndo umupoza umwe uretse ubuko yohindura ururimi yabivuzeko, kandi aremanga yuko ihonyabwoko ry'abatutsi ryabaye kandi ryariteguwe kubera n'abanja kwicwa babasoma ku rutonde aho rwanditse ku rupapuro atuyu arimwo n'uyu arimwo. Ntibapfuye bishe, barondera abahutu b'incabwenge, bakarondera abahutu b'abadandaza b'abakomersa, bakarondera barya abantu b'ababwana ntuze b'abafundi b'indimo, abarimu, eka ndetse gushaka umuhutu wese afise inzu y'ibati witwa ko asirimutse. Umuntu asirimutse ateye imbere baramwica kandi bakabitwara babifise ku rupapuro. Urwo rupapuro rwanditswe nande? Iyo liste yakozwe nande? None muvuga ko isanganya ryabishe uko biri kose isanganya byarateguwe kameme hariho liste yakozwe. Uwitwa Ntuze Alexis Nduhice kiri muri kampanye y'umugambi we MSD, bazi yuko utavuga rumwe n'indi n'uri ku butegetsi, yaragicishijemo arakivuga neza, namwe ndabirondera kugira ngo n'abariko baravuga banduga ko data wanje ndarugusa baroza bande mugaroza urumva wewe bisanzwe buryo ubwonko buragira yizire normal. Iyo umuntu hari imyaka umuntu agerako ukumva ibyo avuga na comportement yiwe bifataye n'indero yashobora kuba yarakuranye, ukumva utuyu nta n'uwo mwishura, ibintu bifatanganye kugira agire inyifato nk'iyi ni byinshi. Rero mugabo ushatse kuvuga ko
kuri Roza ati nta reaction nogira ni yaje avance ni n'umuvyeyi akuze abana beje baranduta mugabo sinoja gusubizanya nawe oya nta mpamvu uko n'abantu warunavuze n'abantu bamugira igikoresho kugira ngo aje kuvuga ivyo bintu uko baramukoresha kugira tukane nibaza yuko ari abantu bikoze zikibi oya ni nako kantu warunavuze ubwonko bujye nibwo burimwo icyo no kwita ama party cyangwa se ibihimba byo mu bwonko iyo agatsi kamwe gapfuye katironuvera mu gihe umubiri woho yupfuye haraho urironuvera ugenda wiyuburuka ukongera ukaba mushasha mugabo mu bwonko iyo bigenze uko imyaka ari igenda igira niko muragenda normal niko bimeze urumva rero reka je mbaye ndabumvishe Alexis Nduhije amajambo yiwe hanyuma nje ndaheza ngire commentaire mu nyuma yego ndabemeze yuko nibarehe guhakana ikibi cabaye ukuri kwarabonetse ariko nibemere ikibi cabaye kivugwe nimbara bagikoze bagisabira imbabazi kuko uravye president yishimiye na leta yiwe bavuga ati twebwe dukeneye yuko tuvugana ukuri tugiriranira imbabazi duhamba kahise tubandanye yego twese turi kumwe ubutegetsi bwari buriho mu 1972 bwishe abantu bo mu bwoko bw'abahutu baciye ubwenge bari bafise bari bize amashuri n'abandi bari bifise kandi bikaboneka ko byari mu nteguro kuko barabarondera ku mpapuro barabarondera baba bazi ni ukuvuga yuko byari biteguwe yambuca hari ikintu usubizamo numva antuka icaye biba byahagije kwitwa ko ari abantu batowe mu bandi kandi ari kategori y'abantu runaka antuka iyo ni idekaragwa nka genocide kandi uvuga yuko ari intango y'amabi y'ubwicanyi bwose bwagiye burakurikirana mu Burundi 1993 rero uyu munsi ni umunsi wo kwibaza mbega barya Barundi bishe ubutunzi bari kuvyarira Uburundi bari kungana gute agahombo twabuze ko benshi bari incabwenge benshi bari abantu bifise benshi bari abantu b'abakozi ubukene dufise uno munsi bwoba dufitiye n'intango hariya benshi bariko barabisigura babwira bati abansi b'igihugu bo mu bwoko bw'abahutu barateye majepfo y'igihugu bica abatutsi hanyuma ubutegetsi bw'ico gihugu burivuna ntushobora kwivuna abanyagihugu bawe batekanye ubahora ubwoko bafise basangiye n'abicanyi baje kwica abandi banyagihugu bawe aho batabarira rimwe bose hamwe ntushobora kuja kwica ibibondo biri ku ishuri bikagenda amazina yongo urumva rero nta mpari zikwiye ivyo tubona ivyo twebwe aho duhagaze muri MSD nuko ubutegetsi bwari buriho mu 1972 bwishe abantu bo mu bwoko bw'abahutu baciye ubwenge bari bafise bari bize amashuri n'abandi bari bifise kandi bikaboneka ko byari mu nteguro kuko barabarondera ku mpapuro barabarondera baba bazi ni ukuvuga yuko byari biteguwe ikindi cya gatatu ni uko byaboneka yuko bashaka bose kubamara kubica bose bakabamara ivyo bita extermination kubwa
muri MSD biraboneka neza yuko ibimenyetso by'ihonyabwoko bihari, ariko rero si twebwe biraba kugira ngo tuvuge ko buriya bwicanyi ari ubwicanyi bw'ihonyabwoko. Ivyo dahejeje iyo usigaye abakeneye nzoyumvisha neza wabyumvise kuri iki cyoco umugambi w'MSD tubivuga kumwe iki tucyumva kumwe oya nawe urabyemera ahubwo uranavuga ati sibyo ko kubideklara ababijejwe nibo bakwiye kudufasha ati mugabe ibyemezo byose birahari bigaragaza yuko ubutegetsi bwari buhaye 2022 bwakoze ubwicanyi bw'ihonyabwoko by'abahutu mu 2022 hari amakuru cyangwa se hari ibyo twagiye twumva tunasoma bivuga yuko hariho icyo bita place mbananiye narayumva warayumva iyi pra tuvuye nayo ko baragize uruhara cyangwa yari igamije jenoside nyene jeyo ntayo ngarukako eka mugabe iconze coco tuvuze rumwe n'abamugambwe MSD iyo bari nibaza ko batajya kuvuga ngo eka bivuzwe n'umukuru wabo uravyumva yego baremeza nimba nabo batatamiswe ngo bagugwe basubire bahemuke bagira indimi zibiri nta mugabo bagira indimi zibiri nk'imburu mu kanwa ufise ukuri vuga ukuri rero urumva yuko ubwicanyi bwabaye ikibabaje n'iki rero n'aba bantu rivugwa kandi bazi yuko bavise mu ruhara bagaca bagomba kurifata nk'uko umenga nta cyabaye mu gihe ingaruka zashyitse kuri kiya kintu cyabaye cy'ihonyabwoko ryakorewe mu 2022 ingaruka ibyateje ibihombo byateje ngombye gushigikira ibyo yagize yavuze ni ibintu biteye ubwoba cyane abantu barapfuye ndabisubiremo bicwa ataco bazira bahowe ubunini bw'amazuru canke ko bishwa abahutu gusa nuko banize abahutu nuko bise hanyuma iki naco bagombye kugira ihonyabwoko zibiri kuko bagombye babanze bagira ihonyabwoko rifatiye ku ncabwenge no kuvuga ni genocide intellectuelle mu bahutu ntihagire umuhutu n'umwe asigara afise ubwenge yorongora igihugu canke yogira ico azezwa canke yovugira bene wabo canke yobarabira imbere aho batabona babanje kuvuga ati noneho tubanze tubamena amaso tubakureho ntihagire usubira kubonera ubundi hama ikina cyo wumvise bari bafise urutonde rwanditse no kuvuga umuhutu wese yize bivanye no ku rugero yizeko baramwandika mugabe kibabaje cerekana ubugome bwagiyemo bishoboka gute ingene ujya kwica abantu ukavuga yuko abo bantu wari ubahoye ngo bagomba kugumuka ngo bafate igihugu ngo bagomba kubita kudeta bagashiramwe abana bo muri primaire bagashiramwe umudandaza atize yifitiye umutahe wo kwikinga aheruka kugura akazu k'ibati sivyo afise iradiyo kuko umuntu afise iradiyo kiriya cyerekana umuhutu atunze ryari kinga yari radiyo hanyuma ashize kwibati hoho uwo yaba yarageze yagati ibintu bishoboka ati n'undi wundi ivyo byarabaye mugabo kibabaje ni kimwe nuko bakozeho nyabwoko bagaca bagira n'ikindi kintu cyo guturubika abasigaye nukuvuga umuntu wese yiciwe uwiwe bamubujije kurira bamubuza kugandara bamwita umwana w'umumenja hama ikindi naco ababindi bariruka barabasiga barahunga bahunga igihugu bati ingo zabo zirimwo ibitoki vyeze imirima yeze amazu meza babamwo n'ibitungwa ankoro biruka bariko baca hejuru y'imivyimba y'abantu babo bagenda badahambye bagenda bamara imyaka n'imyaka abakoze igihonyabwoko ariyo leta ya Micomero ngira n'abandi bayikurikira kuko numva ngo bava mu muryango umwe no mwikomeye uravyumva ugaca usanga nta numwe yiyumviriye ati mbega abasigwa baba abantu byagenze gute mbega abantu batahambwa bajugunywa mu binogo rusange bamwe bategwa ku bitoki abandi bagategwa ku mikaratusi bamwe bubaka amazu kuko harabubaka amazu ugasanga bakubatse ku ikomine ugasanga musitanteri yicaye hejuru y'imivyimba y'abantu bamwubakiye ku ibiro none kubera ko iyo myaka 40 yose ata muntu yigeze aja kuvuga ati mbega nubwo twabikoze imitima y'abantu ituntuye twoyihoza gute ahubwo bakabandanya bashira
inkota mu gikomere naho jewe nk'umukozi w'Imana ndahuriza yego ntimuje kuvuga ngo mututsi ngo yahemuka nta kontra twasinyiraniye nk'abatutsi yuko atawuzomena sivyo ubututsi nta wabumpaye nta nuzobunyaka nuko bimeze hama ikinacyo maze kwinjira mu nzu y'Imana ibyo ubwoko nashize ku ruhande ibyo ntayo nibyo ntacyo bikubwiye mbwa iyo ugomba kumenya imibabaro ufise gupimira no kuyabana n'abandi barababara sivyo ugacuraba ico gihe cyose abantu bagace bagenda ndabisubiyemo ko nabivuze kera bakagenda bakagorerwa mu makambi y'impunzi bakaba mu maburende bakifuka amababi y'ibiti basize amazu iyo bakarya bagiye kurya amahondo y'abunge cyangwa utuntu babagemuriye hahise urabona n'ababafasha babaha intica ntikize abantu baragorwa kandi kinacyo ayo magorwa aza ari no ku mutima ukomeretse yumvire igikomere cy'iyo myaka yose wasize abantu baca ko ari imivyimba bamwe ne warashaka ugasanga ntuzi nuko naka yapfuye cyangwa atakiriho umuvyeyi n'umwana bakazimirana umwe yahunze aja muri nord uwundi muri sud no kuvuga barashobora kuvuga ati nta tangazo ntibazi yagiye nta n'amaradenteri bwabo umuntu akicana agahinda n'intuntu mu mutima ubundi akicara intuntu no gahinda mu mutima hariya mugabo abantu utazi ibyabaye mugabo usanga abantu ariko bafata ibintu nkuko umenga no kubicezesha Apôtre cha nibaza ikintu ntibishoboka ikintu cyumvikana ese ubundi bugombe kame ababibonye n'abari bahari ico gihe hari uruhara bashobora kugira ngo ibyo bintu bije ku mugaragaro kumbure si on peut déclarer ko habaye genocide byarabaye bavyemeza ijana ugiye kuri amatemonyage yatanzwe muri severe yatanzwe n'abantu babibonye harimo n'abantu bari muri ico gihe uriya mugwi w'abajene wasanga bari bafata abantu bakaja kubicira hari abantu babakiriho bavuga ati twebwe twari muri suzo twahabwa Roadone na none ibyo bobihakana gute kandi n'ubu ugiye ku mutumba kanaka ukabaza batama bahari byagenze gute arabizi niwe berekana bati naka bamuhambye haje bamutaye hajya bamuteye igitoki kijya gitoki genda mu gice mwimbe manje gusanga y'amagufa yiwe ntibabitoye none umuntu yozo no munsi haguma avuga ngo nta ryabaye ibihumbi amajana byapfuye byishwe n'isanga yitwa ngo iki bishwe na virus yitwa ngo iki iyo ngwara ari yateye irondera abahutu gusa niyi naho bari ku rutonde ibyo bintu sivyo kuko kubandanya abantu bavuga ngo nta byabaye no kongera igikomere mu kindi si byiza rero ko abantu bamenya ibyabaye byarabaye umugabo ntiwongere guca wongeza umubabaro kuko sino umuntu yavuze ati je sinbabajwe n'uwanyiciye ati mbabajwe n'uwamurimye kumusibira bisigura aho kanzi ndagataho kumusibira hari gihe umuntu wawe yicwa mugabo wundi baza ko kera umuntu apfuye umusozi wose waragandara ntibaje kurima baje kurima ari uko batanze amasuka urabyumva mugabo ugiye ubona umuntu muri ico gihe cyo kumugandari agacagenda haguma yirimira to yisuka birababaje cyane gose ari naho vuga cyashobora ko ari nawe yabigize birababaje rero nibaza yuko icoye boreka kuko no kuvyura ibikomere by'ubusangusa kuko iyi Canada yuzuye impunzi zavuye Tanzania iyi Australia yuzuye impunzi zavuye Tanzania isi yose ishiragiyemwe abarundi bavuye Tanzania bajyangwe na buruse bose bagiye kwiga ntiharimwe abantu batize nta buruse bagiyeko bagiye muri tourisme bagiye batembera se hayisere yabatwaye ibahungisha iwabo none kwari ukubera so kubera babahungije urupfu none hari n'abaza banavuga ati nendaza ndashikira he ko tanubwo ndanibuka sinzi naho nza gushikira kubera none wumva ubona ko nasi ntijya mfashije bona baravuga ati MBAYAHAGA jenyene ubwo ukuri ndakuvuga jenyene unije ndakuzi jenyene hari n'abandi baguhoze ijya myaka yose kubera leta zayo zihari zabicara ku muntu wavuga ati nkavuga ati ryogora tukwereke bagukurikiza bagiye mugabo umuntu akaba hababaye wiyumvire bagutwaye inzu sivyo barakwisha canke ubahunze mugabo umwana wawe yinyegeje mu gisaka canke yagiye kwinyegeza mu mikere canke mu marenga yo kuruzi kanaka
agahengwe karabonetse avuyeyo aciye asanga inzu yavukiyemwo abandi bamaze kuyinjira ntashobora kuvuga ati inzu yari ya papa bamwita umwana w'umumenja canke baramwica bamukurikiza akaba hababaye ashumvye canke yangara cyangwa ugasanga bamwe mbere baja guca ingero mw'itongo ryari iwabo bagaca ingero ku bantu bagiye mu nzu iwabo bamunzi iwabo urumva ntashoboye kuburana nta butungane bwabo bwariho forodire kamere urabyumva none Imana irabagiriye neza ubaroza babivugira babandi aho kuvuga ati n'ibiburi ko atabindi bariko barareklama reka tuvyemere ko vyabaye mugabo warabonye imigere yatewe za senetebe umuntu bakamusanga mu nzu yanyaze itongo yanyaze itongo yiciyemwo abantu akavuga ngo ivyo ntibimuraba ngo leta niraba ahandi baha ngo ryaramaze kubigiwe sivyo ivyo rero n'ibintu nivyo banka ko tuvuga aha je nta ngorane mugabo ndazi yuko imijugujugu ndayironka biteye ubwoba urabyumva rero muri iki gihe rero nibareke ahubwo iki kintu citweho nyabwoko carabaye ko cabaye rero habe gestion yacu abantu bapfuye jewe ndashikiye yuko burya ndakubwiye kubura ni kimwe mugabo kutarira ngo ririra wawe nawe upfuye uhagaze uko ni yamarira nyine abari atembera muri wewe umuntu apfana intuntu n'agahinda kubera ivyindwi na kabiri harimo abantu bacitse abasazi abandi baraturubura kubera umubabaro w'indengarugero bafise batagira n'ubumva batagira n'ubuganyira kuko ugeze ngo uracabivuga wavuga utonda bibwira aja ku ayantanga arabivuga yuko ngomba kugumuka banyice umuntu agahora bikamuviramwo trauma ababikoze kandi benshi ntibanakiriho no kubaho mugabo nibaza yuko ababibonye bo bishingira intahe ababibonye bo bishingira intahe Apôtre bagaheza bakabwira abantu bati nukuri tubane mu mahoro ivyabaye vyarabaye none turabingiye twubaka Burundi buri mu bumwe Burundi buri mu mutekano twese turi kumwe mugani wa nyene cyubahiro kandi birakunda birakunda bikorwe gute nyene kugira ngo bigende neza nta ndishiyaka bariko barasaba none wumva byo kirasaba hakogwa iki rero nibaza yuko abantu bakwiye kuvyumva ahubwo leta nimba ifise ubwo bubasha igashiraho n'amategeko yuko umuntu akoze kuko no gukora kwitama bimwe bita ngo nukufata men bavyita mu Banyarwanda ngo gufovya genocide uravyumva akagira kameme iteye ko rimwereka yuko kizira iyo rero nivyo 72 tugarutse ko mu buryo bwiyaguye cyane ariko byo byavuye ku bantu babishwe bivuzwe yuko hariho abantu bateye mu rumo nta ngorane jewe nimba ritabayeho nyabwoko abo bari hakana nibatubwira icyabaye reka muri komantere bazotubwira cyangwa se bazoduha nabo nimba bafise ukuri nibemere tuje ku meza abanyamakuru mu dutunge miko tuvugane deba batubwira ibintu byabaye 72 nimba atariho nyabwoko nibayirondere rindi batisimu twumva ingene vyita mugabo giye ku bwanje habayeho nyabwoko ako siwe wenyene hariho nabandi babivuga ko ariho nyabwoko yarase ndo hije wabyumvise nabandi nawe yanabivuze ngaho kame murumva sino umuntu yavuze ati kame n'uwanka gakwavu aremera ko ruziko kazi kuvuga ati kame mekazi kunyaruka kuri aho kuri kuravuga ni byiza kuko kandi kubihakana bituma abarundi urabona ko uburongozi bwareko basubiza imitima hamwe abantu bagerageje kubomora ibihome byabatandukanya byamoka amadini n'imigambwe n'ibindi byose mugabo birafise gushira inguvu muri ico kintu cyo gukanda ibikomere by'abantu bakozwe ko niho nyabwo kujya bahutu 72 ubwo n'uruhara rwa bana bariya na cyane leta mvyeyi leta nkozi ishobora kubigiramwe uruhara kumbura ikanashiraho nayo mategeko yo kugira ngo wa muntu yobaragiriwe igihonya bwoko canke se yarabuze wiwe mu 72 ashobore kumva nabatekanye atakibazo na kimwe ko je fisa karorero ndaza umuntu yabuze umuntu muri 91 ariko kugeza ubu ntabwo yari umuntu yishwe yaragwaye kumugoko ko yatamuhambye nubo arafise ibibazo mu mutima gumavuga ati kumbura zoza kandi uwo muntu yarapfuye kubera yumvise ko yapfiriye mu kindi gihugu yarahunze rero Apôtre kumbure tuvyo kuvya mu 72 wari wese akwiye kugira icyo bivuze ko muri commentaire